n'umuco w'ubujambo Ministries. The word of God is light. Shalom, 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 bakundwa, mukunda kumviriza ibiganiro vyacu bica ku muco w'ubujambo Ministries. Turabahaye mwiriwe canke turabahaye mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Muri kano kanya muri kumwe na Sezibera Eric, wa mumenyesha makuru wanyu musanzwe mukunda. Nkaba ndi kumwe na wa mushitsi wanyu nyene kandi musanzwe mukunda. Ndizera yuko vy'ukuri mwari mudukumbuye kandi natwe ubwacu twari tubakumbuye. Niyo mpamvu tubaramukije mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tunabifuriza mbere n'umwaka mushasha. Ndizera ko noneho tugarutse mu yandi mavuta, tugarutse mu bundi bwiza, kuko uhoraho yatumye bikunda kugeza uno munsi. Rero turabahaye ikaze, tubafitiye vyinshi vyo kubabwira uyu munsi. Dufise intahe, dufise inyishu zimwe na zimwe tuza gutanga ku tubazo tumwe twagiye turabazwa. Hariho bamwe batwandikiye baratubaza ati mbega ibiganiro ko tutakibibona vyagenze gute. Hariho abari badusavye yuko ikiganiro duheruka gukora bitwa ibanga ry'urukundo rw'Imana, yuko twokora ikindi gice cyacyo cya kabiri n'ibindi vyinshi mugiye kumva muri kano kanya. Ariko mbere ya byose tugiye kubanza gusenga umwanya mutoya, tuca dutangura rero kwakirana muri studio z'umuco w'ijambo Ministries. Ndanabakirira umushitsi ari special cyane kandi asizwe cyane mu yandi mavuta mashasha, apana yayandi mwari musanzwe muzi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Byumvikane ko mu mwaka wa 2025 umuco w'ijambo Ministries ujya ngo uwongere guhaguruka mu zindi mbaraga, ujya ngo wongere guhaguruka mu yandi mavuta. Mugiye kongera kandi kumva ko Imana na nuno munsi iratakora, canke se uko Imana yari iri ejo nuno munsi ariko iri. Kandi rya jambo nyene nkunda kuvuga riri mu Bikorino ba kabiri igice cyawo cya 3 ku murongo wa 18, mwongere mwizere mwifatanye natwe kwizera ko rirya jambo na n'ubu nyene naryo riri ku gikorwa. Iryo jambo naryo riravuga ngo ko tweho twese tutitwikire mu maso, tukerekana ubwiza bw'umwami nk'ikirore, ngo turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho, ngo tukava mu bwiza tukaja mu bundi bwiza. Ni ukuvuga ngo tuguma tuduga, tuva mu bwiza tuja mu bundi, tuva mu kwizera tuja mu kundi, tuva mu gusigwa tuja mu kundi, tuva mu kumenya tuja mu kundi, tuva mu bwenge tuja mu bundi. Yes, hariho ubwiza bwinshi cyane Imana yatudugijemwo. Uyu munsi dufise intahe, kandi na topic yacu niri kure n'ikintu bitwa gushinga intahe. Bivuze ngo topic yacu ni ugushinga intahe kw'ivyo Imana yakoze mu mwaka wa 2024 n'ivyo Imana iriko irakomeza ikora mu mwaka wa 2025. Turabakunda, turabubaha, turabasengera. Mwarahezagiwe. Reka dusenga Imana. Data, mw'izina rya Yesu, icubahiro n'amashimwe bikugarukeko ko wadukuye mu mwaka wa 2024 ukaduha gushika mu mwaka wa 2025, ukadukorera ibikomeye byinshi tugiye gushinga intahe muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Ukomeze abarongozi b'icano batanguje iki cyumviro. Ndasenga, ndatura, ndavuga Bishop David, umukozi wawe, ariwe yanatanguje iyi channel umuco w'ijambo Ministries, hamwe n'umufasha wiwe w'umuryango we muri rusange. Ukomeze kubongera ubwenge, muhemu y'ubwenge, amavuta mashasha no gutera abaje imbere bibe kuri bo mw'izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye, amen. Imana rero ihabwe icubahiro. Nshuti bakundwa, reka twakire umukozi w'Imana Nimbesha Shaba. Uyu munsi rero tubafitiye byinshi kandi bishasha, kandi muvyitege. Hariho amakomanteri tugiye kwishura, hariho utuntu twinshi tujya ngo tuvuge. Nababwiye ikiganiro ni ntahe, tuza gusoma ijambo rike
kuko duse gahunda yo gushinga intahe turase byinshi tuza kubashikiriza. Turaguhaye ikaze mukundwa witeguye kumviriza intahe yacu. Imana yo mwijuru iguhe umugisha. Nimbeshaho Shaba, I am very sorry kuba mvuze ako kantu, mugabo mu kanya karaza gutora umurongo, karaza gusobanuka. Hari gihe wenda wari gusanga ntanemerewe kuvuga izina ryawe, ugasanga nari kuvuga irindi zina, kuko twaravuye mu mwaka wa 2024. Rero 2025 hari gihe usanga Imana yaraguhinduriye izina, sivyo no? Ntawo bimenya, wenda turaza kubimenya muri kino kiganiro nimba nimbeshaho Shaba Imana yaramuhinduriye izina, kuko turi mu mwaka mushasha, hari ubundi bwiza twagiyemo, canke wenda ugasanga nasezibera Imana yaramuhinduriye izina. Navyo birashoboka, byose turaza kubimenya canke turaza kuvyumva muri kino kiganiro cyacu cyuno munsi. Turagwaye ikaze nimbeshaho Shaba, uramutse 2 3 4 5 6 7 sinzi ukuntu uza kurongorwa, ariko ndazi ko nawe inkumbu zirakwishe, ukumbuye babandi nyene ujyanga uvuge ndabazi. So tuguhaye ikaze muri studio z'umuco w'ijambo Ministries. Ni ikaze. Murakoze cyane. Cyane ndanezerewe. Ndanezerewe kongera kuba muri studio za channel umuco w'ijambo Ministries. Nari ndabakumbuye cyane, nari nkumbuye gukora ibi biganiro. Rero Imana ihabwa icubahiro cyane, ibishimirwe bose. Amen. Hama ndasuhuje umuvyeyi wacu David. Yego. David Nitunga. Ndasuhuje umufasha wiwe Chinedu. Hama kandi ndashima Imana ku bwabo. Uyu mwaka 2024. Yego. Umuco w'ijambo ndashima Imana ku bwa famiye is Imana yabateye iteka, ibaha ingabire idasanzwe, ikibebe, ikibaju yitwa Muna Chimso. Oh Jesus. Iryo zina Muna Chimso. Oh Jesus. So ndashima Imana rero ariko Kirundi nimbeshaho Shaba ntaguciriyemo, ni Kirundi, ni Kinyarwanda, ni Kilatini, ni Gishinwa. Muna Chimso ni Nigeria. Tubamubwiza tujabona. Indimi zose ni kuzivuga. So ndashima Imana rero kubwiyo famiye, turabakunda cyane, turabasengera. Kandi Imana ishishikare kubongera amavuta, kubaha buri kimwe cyose gikenewe kugira ngo barushirize kwikorera baguwe neza. Amen. Hama kandi ndasuhuje abantu bose badukurikirana kuri ino channel y'umuco w'ijambo Ministries. Yego. Muri rusangi ndabizi ni benshi cyane. Rero ndabifurije n'umwaka mwiza vraiment wa 2025. Uyu mwaka uzabera umwaka mwiza cyane w'amagara meza, gutera imbere mu buryo bw'imwemu ndetse no mu buryo bw'ibiboneka. Ego ibisigaye nyene umwami abampezagiriye cyane, turi kumwe. 2025 ni umwaka mwiza cyane, aho twiteguye gukora kweri kundi muvuduko. Ushatse kuvuga ko atabandi banashaka kuramutsa uretse abavyeyi bacu batanguje channel Ministries, hari abandi bantu b'umwihariko woba wibagiye canke wumva bashobora kukwidogera muri comment iti wahita turamutsa kandi tugukurikirana every day? Oh Jesus Christ, nabuze muri rusange ariko reka mvuge amazina amwe mwishobora kwibuka. Ndasuhuje Yaret, hariho Bizoza Eric. Ndasuhuje kandi na Tabita n'umukunzi wa channel Ministries. Ndamusuhuje cyane. Ego. Okay. Merci. So reka nanje nsuhuze uwo bitwa Prophète Charité mu gisagara cya Bujumbura. N'umuntu adukunda cyane, nubwo adakunda kugaragara cyane muri umuco w'ijambo Ministries, ariko umuntu ari kumwe natwe, kandi ndazi ko muri uyu mwaka wa 2025 nawe nyine agiye kugaragara cyane, tugiye kuzokorana n'ibiganiro, yego. Kuko muri bino biganiro turakeneye kuzotumira aba prophet, turakeneye abavuga butumwa, turakeneye intumwa, turakeneye abarimu kugira ngo turushize kumenya kwiga.
turashinga intare ariko bifatanye n'ijambo kuko Imana iravuga ijambo ryayo hama ijambo ryayo rikagenda rigakora ico Imana iba yavuze. Rero ndashaka ubanze ufata umwanya unsomere amakomantere. Hariho komantere n'ibibazo twagiye turabaza mu kiganiro ntiduheruka gukora mu kwezi kwa kangahe, petete kari mu kwezi k'umunani. Yego, ibanga ry'urukundo rw'Imana. Topic yacu ni ntahe. Rero ahubwo reka tubanze tubabwire iyo twari twaragiye. Benshi bagiye baratubaza ati none ibiganiro ko mutakibitanga habaye iki, mwaragwaye mwaragize ingorane tubasengere ibiki n'ibiki, ariko hariho bamwe, hariho umuce umwe wamenye ibyatubaye. Je ndibuka igihe kimwe turi mu kiganiro, tumaze kuri kiganiro umuntu umwe muri comment arandika ngo mbega Sezibera na Shaba ni umugore n'umugabo canke ni ugukorana ibiganiro gusa biherera ngaho. Zako kantu ndakibuka mu gutanga inyishu twagaciye ku ruhande just ntago twari dufise byinshi byo kukavuga, ariko nibaza ko uno munsi tuzakubwira icyo tukavuzeko. Icari cyatumye tutariko turaboneka mu gutanga ibiganiro. Icambere hari ivy'Imana yari yaravuganye natwe, uwari yaratubajije ngo mbega Sezibera na Shaba yoba ari umugore n'umugabo canke se umufasha n'umugabo, kuko nje nago mfite umugore nta nuko nzigira ngira umugore. Je ngira umufasha nago ngira umugore. Yego, rero by'ukuri uriya muntu yasa n'uri karavugishwa naho tutatanze inyishu mu akiriya gihe, ariko Imana yari yaravuganye natwe kugira ngo yari yeretse. Yego vraiment. Uno munsi rero twaje turi couple, bavyitwa couple, turi couple, ntabwo twaje turi nka couple, ahubwo turi couple. Mariage yarabaye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane Imana yadukoreye mu mwaka wa 2024. Umwaka uri kurahera mu kwezi kwa 12 itariki 21 y'ukwezi kwa 12 niho celebration ya mariage yacu niho yabaye. Vraiment vyari ibintu biryoshe vy'ubwiza utoraba. Nibaza ko muzogenda murabibona uburyo vyagenze. Video ya mariage yacu izoboneka kandi tuzoyipostinga ku Muco w'Ijambo Ministries. Ndabisubiyemwo video y'ubukwe bwacu. Inshuti bakundwa mukurikirana ibiganiro vyacu cyane cyane bantu bavuga ati nukuri ibiganiro vya Nimbeshaho Shaba na Sezibera turabikunda, turakunda kuntu baduhishurira ijambo n'ibindi. Mwitege kubona video mu minsi mike y'ubukwe bwacu ku Muco w'Ijambo Ministries, aho muzoraba ubukwe bwacu mwitonze kuntu vyagenze. Mwarahezagiye cyane, sinzi ko Nimbeshaho Shaba ntamuciriyemwo, ndacyamuvuga mu izina nawe nyene aze kutubwira nimba byarahindutse. Kuko turiko turavuga umengo bisa n'ivyahindutse. Uyu munsi twatanguye kumwitwa umufasha, Sezibera yatanguye kuvuga ngo n'umufasha, sinzi. So kaze tutoshoboye kugira icyo bivuze ko bino bintu. Just gushima Imana nyene yadukoreye ibidasanzwe, yadukoreye ibikomeye. Natwe ubu turanezerewe nyene, turishimye, turi mu munezero. Twarabonye Imana vraiment. Yego, twarabonye ikiganza cayo, twarabonye gukora kwayo, twarabonye ubwizigirwa bwayo, ingene irinda ijambo ryayo hama ikarishitsa. Rero nuko nyene twari mu myiteguro y'ubukwe guhera mu kwezi 19 turi mu myiteguro y'ubukwe. Twashobora rero kuboneka, baguma batwishuza ibiganiro, benshi batwishuza ibiganiro. Yego, twari muri ako gacerere nyene, twari muri iyo myiteguro. Abatabimenye umvira kandi njyango nongereko, abatamenye yuko twakoze ubukwe badukunda. Intererano zanyu turacyazirindiriye. Muduterere ko twarakoze ubukwe. Gusa n'umunezero mwinshi bene data. Turashima Imana by'umwihariko cyane gose. Imana yahabwe icubahiro cinshi. So urashaka kudusomera rero commentaire ibibazo birimo tumve ko hari icyo tubivuga ko hama cyo tubandanya dushinga intahe y'Imana yakoze, turumva tuca tubandanya. Commentaire Eric Bizoza aravuga ati muhezagirwe n'umwami wacu Yesu Kristo.
amen. ati amen. Chinedu David ati amen amen. Hari amazina usanga agoye gusoma. Nedventures. Nedventures ati amen. Chinedu Nwachukwu. Iki Nigeria dusigaye dutera imbere, usanga ayo mazina yose ari Nigeria, tera tuje imbere cyane rwose. Icyo twobibutsa nuko umuyobozi w'Ichannel Umuco w'Ijambo Ministries aba muri Nigeria. Rero nimutangazwe n'ano mazina mwumva turiko turasoma natwe ubwacu aba yanaducanze tutazi ngo iri zina ryanditswe mu rurimi rumeze gute. Ni muri Nigeria, ni comment z'aba Nigeria baba bagize nyene ibintu nk'ivyo. Chinedu Nwachukwu ati amen amen. Ngo rero yaranyuzwe n'inyigisho nawe arikiriza ati amen amen, yararyohewe cyane. Nedventures ati Imana ibahezagire bakozi b'Imana. Nukuri muradufasha cyane gutahura byinshi kuruta mu madini tuba turimwo kabisa. Ariko ndafise utubazo. Akabazo ka mbere, mbega kunywa inzoga ni icyaha? Cyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, mbega Imana yarigeze ibuza abantu kunywa inzoga? Rero kunywa inzoga ari icyaha, Noa, Isaka, Aburahamu, Yakobo n'abandi ntazi amazina banyoye inzoga ntibagiye mu ijuru. Rero ndizera ko kunywa inzoga atari icyaha. Yahize yongera ari inyishu. Yari yihaye inyishu. Ikindi no kongera ko arizera ko kunywa inzoga atari icyaha. Arabyizera ko kunywa inzoga. Wait, agaragaza komanda. Come on. Yesu yaravuze ngo ikija mu kanwa sico gihumanya umuntu, ariko ikimuvamwo, kuko mu mutima ariho hava ubwicanyi n'ibindi bibi byinshi. Rero nimufashe gutahura murakoze. Akandi kantu, hama abapasitori baganzwe n'ivyagezwe bo bari mu buzimire, barakeneye kuvuka ubwa kabiri nka Nikodemu. Muhezagirwe, turabakunda. Amen. Birumvikana ko mwene data arafise icyazi. Mugabo icyo no kongera ko sinshaka kugira ngo ndakuvangire muri comment uri kurasoma kuko ntiharagera ko tubyishurako. Mugabo gusa icyo no vuga, ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo yaje anywa ajya. Munyuma baca bamwitwa umukunzi wa vino. Umukunzi winda ngo n'umukunzi wande wa vino. Yumvikane abafarisayo baramubona. Yumvikane ko nawe yaragira gute? Yarakunda vino. Yo mpamvu babimutuka ko yaje ajya anywa. Ngaho Yohana Umubatizi ajya mugabo yajya ubuki bw'imvundere. Ngaho urumva niho je kubwanje sinumva ko noba ndi ubuki bw'imvundere. Uwo mugabo Yohana Umubatizi yirira ubuki bw'imvundere. Mugabo nawe baramutuka. Urumva ko arimwe abadayimoni ko yasaze ari umusazi. Nukuvuga ngo kwisi ikintu cya mbere kwisi nta kintu uzokora na kimwe kugira ngo abantu bahave bananezerwa ngo bagukunde. Rero ikijanye n'icyo kintu cyo kunywa cyo kugira iki birafatanye n'ikiganiro na kino kiganiro twababwiye. Nta gikorwa na kimwe ushobora gukora ngo kiguhe kuja mu ijuru. Kwizera Yesu Kristo ukatuhabwa pasiporo yo kuja mu ijuru. Uburenganzira ubufise ubw'umwami wacu Yesu Kristo. Rero nituvuze ko inzoga ari nziza kandi nituvuze ko ari mbi. Ivana n'umuntu. Niyo mpamvu kwisi hariho abantu babi hakaba n'abantu beza. Kandi abo babi ntibaba babi ngo nuko banyoye inzoga, kandi nabo beza ntibaba beza ngo nuko banyoye inzoga canke ngo batazinyoye. Bivana n'ukuntu bo bari muri bo, uko bameze muri bo. Rero umuntu ijambo ry'Imana ngo byose ni byiza, ariko siko byose bitugirira akamaro. Nimba rero ikintu uri murakijya akaba atakamaro kikumarira ukiguma ko nkani kireke gihebe. Nuko biba bimeze. Nta kintu kibi gihari. Byose ni byiza. Murakoze.
ariko umukozi w'Imana ndumva ari akandi kantu novuga ico kintu ntabwo ngiye guhayagiza inzoga, ntabwo ngiye kumuha ngo ubu burenganzira ngo nanywe inzoga, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo muborerwe kwemera. Twemerewe kuborerwa nk'umwe, ntabwo twemerewe kuborerwa vino. Rero ikindi naco, ikintu numva gikomeye ahantu, Kristo wenyene niwe soko imara inyota y'ikintu cose. Jewe ikintu numva nomuhamagarira uyu muntu, singiye kumukondana nimba ako kayoga kikaye, ariko arakwiye kwimariramwo Kristo, kuko niyo nzoga agikekeranya n'icaha, ndakanyoye nakoze icaha. Kristo wenyene niwe azoza gukuraho uko gukekeranya muri we. Kristo amaze kumumara inyota, amaze kumwuzura, azomurutira iyo nzoga. Umuhaye ikibanza gikwiriye akurutira iyo nzoga, wisanga iyo nzoga wayiretse. Nico kintu numva jewe gikomeye vrema. Ukunda Kristo Yesu nta mwanya uronka wo kwirirwa mu kabare, ahubwo uba wumva ushaka kwirirwa mw'ishengero usenga, ushaka kumva wo kwirirwa urisomera Bibiliya, mbere naho wogura akantu ko kunywa ukagakuta mw'ibegi ukagenda wirukanka muhira kugira ngo upfume ukanwa uri kurisomera Bibiliya. Ni ukuvuga ngo umwanya umarana na Kristo Yesu niko Kristo agwira muri wewe, ku buryo n'ibindi byose wahora unyotererwa si inzoga zonyine abirengera. Navuze nyene ko ari isoko, si inzoga imara inyota y'ikintu cose. Urashobora wisanga ibintu byinshi byahindutse, nawewe ubwawe ugahinduka, n'imvugo igahinduka, n'inyambaro igahinduka, bivanye no kwiha ijambo rya Kristo ukaryuzura canke rikakuzura, rikuzura muri wewe, uca ubaho ubuzima bufatanye n'iryo jambo nyene. Nimba rero ugenda kunywa ukarara mu kabare, nta ngorane n'imwe numva nose, nta cyaha nkwagirije, nta rubanza guciriye. Wewe uraye mu kabare bakagutera ikidaje cyo mu mutwe, ukabona urasadutse amaraso akameneka, uca ubona ko bya bintu bitari vyiza, ukaca ubiheba. Pawulo yaravuze ngo umuntu wese asambana naba ariko aracumura ku Mana, ahubwo aba ariko aricumurako wenyene ubwiwe. Kuvuga ngo umuntu asambana si Imana acumurako. Aka kantu n'akandi kantu karakomeye gose, ariko aricumurako wenyene ubwiwe. Muyandi majambo umukozi w'Imana, sivyo? Wenyene ariko aririmbura, ariko ariyica. Ariko ariyica, kuko ni waje gusambana ukagwara umugera si Imana izoba yuguteye. Apana ngo yibuguteye, si bigwaye, izo bibitumye, si izo bibugwaye. Imana nta ngorane ifise, si bibitumye, ivyo birazwa, ahubwo si igwara umugera. We ugwaye si biwugwaye n'umubiri wawe, ugiye ugakwa ukandura, namba bebe yitwa ngo ni infection, ukandura infection, si Imana ibiyanduye. Ugiye bakagufatana umugore w'abandi bakagutera ubuhiri bwo mu mutwe, si Imana baba bahunze ubwo buhiri. Ni wewe uri kuricumurako, wewe urira, wowe uboroga. Imana nta kintu biba biyibwiye. Imana yarahijeje akazi kawe, yaratanze Kristo Yesu, hasigaye gusa ko twizera igikorwa umwami wacu Yesu Kristo yakoze. Ingorane iri kwikabutura, iri kwijipo, iri ku nzoga, iri kuki, iri ku vyiyumviro vy'umuntu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu uko yiyumvira niko aba ari. Change your mind. Reka kuraba ngo icopa gikiyeri, ngo heraba ngo isongo, ngo heraba ngo umuvinyu, reka kuraba ngo hijipo, ngo heraba ngo ikareso, ngo ipantaro, ngo ibiki. Hari abantu biyumvira ibintu bicuritse. Imana ishimwe cyane. Abantu bakwiriye rero kumenya ukuri kugira ngo bahabwe ukwidegemvya. Kandi ukuri, nibaza ko hari ikiganiro twigeze gukora mukozi w'Imana, turiko turavuga yuko ukuri ari ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana niho dukura ukuri. Ijambo ry'Imana naryo ni Kristo. Ni Kristo. Niwamara kumenya rero ijambo ry'Imana, niwamara kumenya Kristo ukanywana nawe, niwe azoguha kwidegemvya. Ivyo bibazo ngo inzoga, ngo ibiki, ngo ibi n'ibi, ivyo bibazo ntibizoba bikiri ibibazo vrema.
niwanywana na Kristo azoguha kwidegemvya, uzumva ku nzoga widegemvya, nta kibazo iguteye, na mugenzi wawe yiwereye iruhande yawe nta kibazo iguteye, kandi niwubonye ayiwereye nta rubanza umucira. noneho ijambo ry'Imana rivuga abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Uko dusozereye ko kandi mpwemu yera ntashobora kukuyoborera mu bintu bikwica bituma bagusatura umutwe. Mpwemu yera ntiyo kujana mu bintu bituma urwara sida. Mpwemu yera ntiyo kujana mu bintu biza kukugirira nabi ku mubiri wawe. biza gutuma uvuga ya muntu yera aguha amahoro, aguha umunezero, aguha kubana neza n'abantu, aguha kwirinda ikintu cyose kibi kiza kukugirira nabi canke kugirira nabi abari hafi yawe. Murakoze. Urashaka kubandanya gusoma comment? yarangije avuga ati muhezagirwe, turabakunda nawe turabikunda cyane, kandi Imana iguhezagire, wagize umwete wo kubaza. Tabitha Hope ati amen. Chinedu Davidi ati ubwo butumwa kweri ndafashijwe, ahubwo ntangazwa n'ukuntu abantu batabusangiza abandi. Icyo nyene kiratangaje. Iki kirakomeye gose. Reka jewe nihereye yambu Tabitha ndakura mu kije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ikomeze kuguha umugisha. Uri umukundo wa Kristo. Amen. Amina. Letitia Light. Ati amen amen. Muduhe igice gikurikira iki kiganiro, nico cyuzuye ihishurirwa yarahishuriwe. Amen. Nukuvuga ngo tubahe igice cya kabiri nicyo cyuzuye ihishurirwa. Yego cyane. Igice cya kabiri cyo tugire ko tunabaha inyishu, turiko turagitanga ikisi gice cya kabiri turiko turatanga. Twababwiye yuko tugiye kurushinga intahe, ariko kandi mwitegure cyane, vuba turabahereza igice cya kabiri kuri iyo topic ivuga ngo ibanga y'urukundo rw'Imana. Tuzobandanya by'ukuri, natwe turumva ko bikenewe ko tubandanya kubahereza igice kindi cya kabiri, nivyanashoboka n'icya gatatu kikaboneka n'amahoro. Ariko ico twiyemeje nuko tubandanya gukora ico gikorwa, dukorera Kristo dukoresheje iyi channel Umuco w'Ijambo Ministries, kugira ngo ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo bushike kuri benshi. Wahejeje komenti zose? Ati hari amazina agoye gusoma se. Ndabona handitse N2 na Crotias. Ayo mazina aragoye pe. Ati amen amen. Ubundi nawe ati Imana ibahe umugisha, iki kiganiro cyuzuye ihishurirwa. Ariko byoba vyiza muduhaye igice cya kabiri. Urundi wa kabiri nawe aravuze igice cya kabiri. Urundi abisavye. Aca arongera umwe wa WN na Crofias. Ati muhezagirwe cyane. Amen. The wedding planner ati amen amen. Amen. Yego, Imana ishimwe cyane, kandi Imana igumugisha kuba udusomeye izo commentaire. Twebwe by'ukuri icyo twababwira, turabemereye kubahereza icyo kiganiro canke icyo gice cya kabiri kugira ngo dukomeze kwagura uwo muco, hama uko mwemwe yazo dukoresha natwe turiteguye nk'abakozi b'isezerano rishasha ryo muri Kristo Yesu. Okay, rero tujya ngo dusome ijambo ry'Imana tugiye kwifashisha muri kano kanya gatonya ko gushinga intahe y'uburyo Imana yabanye natwe mu mwaka wa 2024 n'ivy'Imana yakoze, n'uburyo Imana yavuganye natwe, n'uburyo Imana yashikije ibyo yavuganye natwe. Murahawe rero ikaze kubandanya kumviriza iyi ntahe mu izina rya Kristo. Urashaka kudufasha mukozi w'Imana Nimbesha Shaba udusomere Yesaya igice cyawo cya 43 uhere ku murongo w'12 usome no wa 13 gusa. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni jewe nabitangaje, ni jewe nabitangaje, ni jewe nakijije, ni je nakijije, ni jewe nabimenyekanishije, je nabimenyekanishije, kandi nta yindi mana yariho muri mwebwe, nta nindi mana yariho muri twebwe. Nico gituma ari mwebwe vyabona vyanje,
nico gituma rimwe byabona byanje niko horahagize kandi ni jewe Mana. amen 13 kandi iyo uhereye no ku munsi w'itanguriro yateka ndiyo kandi nta woshobora kugira ico arokora ngo agikure mu kuboko kwanje. Jewe ico nkora ninde yokibuza? nde yokibuza. Imana yo mwijuru iguhezagire cyane. Amen. Birabaye ngombwa ko nogerageza gusoma mu Giswahili kuko icano ndazi kwikurikiranwa n'abantu benshi abari muri Kenya. Ndanagiriye ko ndaramutsa Profete Valeri muri Kenya Mombasa. Ndazi ko nawe nyine ari umukunzi wa Channel Ministries Muco w'Ijambo akunda gukurikirana ibiganiro byacu. Reka nsome mu izina ry'uwabambwe ku musaraba Kristo Yesu. Amen. Nitasoma kwa Kiswahili maandiko yanasemaje. Yesaya 43 mstari wa 12 hadi 13. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nimedhihirisha kuokoa na kutangaza, mimi wala si Mungu mgeni katikati yenu. Ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, kwamba mimi ndimi Mungu. Na tangu siku za kale mimi ndiye, hakuna hata mmoja awezaye kuokoa kutoka mkononi wangu. Mimi ninapotenda, ni nani awezaye kutangua? Hiyo ni Biblia ya Kiswahili. Inazungumza. Karibu sana. Asante. Ndizera neza ko nimbesha ushaka uyu munsi ufise ikintu ashobora kuvuga mu buryo bw'intahe yawe, mu buryo Imana yashikije isezerano yari yaragusezeraniye, na cyane kujanye n'igikorwa gikomeye cyane Imana iherutse kudukorera kugira ngo bifashe n'abandi bakurikirana ibiganiro byacu bikunda guca ku Muco w'Ijambo Ministries. Hariho benshi bishobora gufasha no kubaka kuko intahe ikintu gikomeye cyane. Intahe ni ikintu gikomeye cyane cyubaka gikomeza. Turagwaye ikaze nimbeshosha. Amen. Yes, murakoze cyane. Ijambo ry'Imana n'ukuri kandi n'ubuzima. Amen. Sinibuka aho iryo jambo riherereye, ingene Imana yabwiye, sinibuka asangwa yabwiye Yeremiya ati witegereje neza ingene ijambo ryanje, ingene ndinda ijambo ryanje. Rero iyi ntahe tugiye kuyishinga kugira ngo abakunzi bacu musanzwe mudukurikira, urashobora kuba uriko uraca mu bintu, urashobora kuba ufise ivyo Imana yagusezeraniye ukabona umengo biriko birateba, ariko asangwa ariyo yavuganye nawe, wemezwa mu mutima yuko Imana ariyo yakubwiye kweli. Tekana. Amen. Aho uherereye hose utekane. Asangwa Imana ariyo yavuganye nawe, utekane. Ni ngombwa ishitse ico yakubwiye. Ni ngombwa ikore ico yakubwiye. Numva ari cyo kintu cya mbere nobanze kubwira abakunzi bacu. Amen. Bakunda kudukurikira mu biganiro. Imana ntibesha. Yes. Imana ntibesha, iyivuze irakora. Yeah. Ni Imana itigera yivuguruza ku ijambo yavuze. Iraririnda gushika risohoye, gushika rishitse. So twarabonye rero Imana ivuga ikavugana natwe. Haro yatubwira iciye mu ijambo ryayo, haro yavugana natwe iciye mu baprofeti, abakozi b'Imana bagenzi bacu, tukemezwa neza mu mutima ko Imana yavuganye natwe, hama tukarindira iciye Imana yatubwiye. Rero uyu mwaka wa 2024 uheze, nkuko twatangiye tubivuga, Imana yadukoreye ibikomeye vraiment kabisa. Twaratambukiye mu isezerano. Yeah. Twaratambukiye mu isezerano kandi
hagati aho ngaho ntabwo biba vyoroshe gutambika mu isezerano kubera ko ibiza kurigwanya biba ari vyinshi, ariko Imana ko umwanya natangura mvuga ko irinda ijambo ryayo, kirya kintu cose kije kwitambika mu nzira ni ngombwa Imana igikureho, ariko ijambo ryayo ibandanye rikora ico yavuze. Yego. Rero nico gituma natanguye ndanavuga nti wewe asangwa Imana yaravuganye nawe, rema utekane amahoro yawe yuzure kwera, kubera nta kintu na kimwe gihari kizobuza umugambi w'Imana, kizoza gutangira umugambi w'Imana kugira ushike ku buzima bwawe. Ni ngombwa umugambi w'Imana ushike ku buzima bwawe. Amen. Ni ngombwa ico Imana yagusezeraniye gishike. Umuco w'Ubujambo Ministries. Nkuko duhejeje The word of gusoma God ivyanditswe is light. vyera muri Yesaya 43 ku murongo wa 12 na 13, ndizera ko mwavyumvise ukuntu Imana iba iriko ivugana n'ubwoko bwayo. Iravuga ngo ni jewe nabitangaje. Imana ivuga ngo ni je nabitangaje kugira ngo dushe gukora ubukwe. Nari nabivuze ko ari ntahe just Imana jewe nkishika aho ndi uyu munsi, ndavuga intara ndimwo ya Kirundo ngaha mu Burundi. Imana ndi muri 21 jours ndiko ndasenga Imana ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ku munsi ugira gatatu, ariho nkitangura 21 jours, Imana iraza ivugana nanje inyereka nakoze ubukwe. Ariko nkabona ubukwe nakoze umukobwa nkamwumva bamumbwira nabona abantu bambwira ati ambara n'ingoga baramuzanye kandi ntarigera ndamubona. Nabona iyo mariage yari yagiturumbuka, nabona umengo ni nkakujya umuntu yagiye akakurehereza akakurangira ati rega hariya kwa kanaka hariyo umukobwa wana mwiza ni buraba. Nabona umengo bamundangiye, sinabona ko ari umukobwa. Je nagiye kurondera mbwa nkabona ndiko ndambarira ubukwe, nkabona abagenzi babibujumbura, nkabona baje nkabona baje. Nukuvuga Imana yavuganye nanje lo 14 kwezi kwa kangahe, kwa gatatu 2024, ni Imana yavugana nanje. Umunsi wa mbere yanyereka ko ngiye gukora ubukwe, naravyase kuko sinari nigeze ndabisengera. N'uwo mutwaro narisi umutwaro w'ishengero, nari ndiko ndasengera ishengero. Bene data, intayi tuyishinga kugira ngo mwumve kumengo nubwibone turimo turababwira, ahubwo nukugira ngo namwe mwige kumva Imana no kumenya uburyo Imana ikoramwo, kugira ngo mushike kwisezerano. Kuko igihe cyose amatwi yawe adashobora kumva icyo Imana iriko iravuga, ntibishoboka gushika kwisezerano. Imana irakubwira ngo ca muri urya muryango, ukagenda ukawucamo. Yesu yavuze ngo muradodora ku muryango utariwo, niyo mpamvu musenga ntimwishugwe. Ariko iyo wamaze kumva amatwi yawe wamaze kumenyera kumva Imana yiriko iravugana nawe, birakorohera gushika mu isezerano yawe. Imana ivugana nanje itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2024, ndavyanka aho nyine nk'ivyanka nkivuga ati sivyo vyanzanye, nibaza ko noba navangiwe. Itariki 15 Imana igaruka ubwa kabiri, noneho inyereka wa mukobwa twicaranye tuganira nawe neza. Imana yongera kunyemeza ko ari ujya mukobwa nyene. Imana iminaye y'ujya mukobwa yose ibimbwira mu nzozi, ndabimenya n'uwo mukobwa ntaranamubona, uretse ko mu nyuma Imana yaje kumuzana ku nzira yanje mwishengero. Urumva ko ikintu Imana iba yaravuze, Imana yari yaravuganye nanje, ariko sinari nzi uburyo Imana izobigenza n'uburyo izobicishamo. Niyo mpamvu wa muririmbyi wo mu Rwanda yacavuga ngo sinzi ukubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse birakongana. Yes, Imana yitegetse biraheza bigatungana. Nawe basha nabishizemwo uko hano hepfo 13 yavuze ngo eka ndiyo. Uhereye no ku munsi w'itanguriro ngo ninde yogira ico arokora wagikure mu kuboko kwanje, canke ico nkora ninde yokibuza. Kuko Imana ariyo yari yarabishizeho, niyo yanabikoze.
nta n'umwe yari gushobora kuyibuza, uretse ko bene data harabaye intambara nyinshi z'ababibuza, baritambitse imbere y'ubuzima bwacu bashaka kubibuza, ariko kubera Imana ariyo yari yabitegetse, uburyo yabikozemwo ni igitangaza. Nimwabona video yacu niho muzotubaza ati ya naye muyibandanye kuko ni nayo ikomeye cyane. Naha turiko turayica hejuru, hariho byinshi tutariko turavuga, ariko bene data mwumve ko Imana dukorera, Imana tuvugira, Imana yadutoranije, Imana yadushizeho. Kristo Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije, ngo kandi narabashizeho ngo kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho. Urumva nta n'uruhara tunabifisemo. Icya mbere niyo yadutoranije, icya kabiri ikidushiraho, kandi kudushiraho intego yatumye idushiraho, cyangwa umugambi watumye Imana idushiraho n'ubugombe bwayo, ni ukugira ngo tugende turama imbuto kandi izo mbuto zigumeho. N'uburyo twama izo mbuto ntavyo tubizimwo, n'uburyo tuvomererwamwo, kuko igiti ugiteye ntukivomerere icyo upfa gikuze. Ibiharage ubiteragiye Imana ntigwisha imvura vyohera ikuzimu. Urumva uwaduteye niwe yamenye n'ukuntu atuvomerera, nta n'uruhara twabigizemo. Ngo ibiki, ngo ibi byo kwambara, ngo amasare, ngo amamodoka, ngo amafaranga, ngo inkwano, ngo inzu yo kubamwo, ngo matera n'ibindi. Ijambo umuririmbyi Israel Mbonyi yaririmbye ngo ibiri mw'isi byose n'ibyande n'ibyohoraho, nta mpamvu ihari yo kwiganyira, nta n'impamvu ihari yo kwatura ngo turabakene, kuko data niwe nyene vyo vyose, zaba ifeza zaba izahabu. Ibyo ndibaza ko narigeze kubivuga ko Imana data ari boss, data ni boss. Ibyo dukora usanga nyine turaba boss, biba biri mu buryo butagaragara, ariko kuko ariyo yavuze, Imana ibiri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Iri jambo rero ni turimo turarisigura ukundi, turiko turagaragaza imbaraga z'Imana, ukuntu ivuga hama igakora n'icyo iba yavuze. Ndibuka ijambo umuvugishwa Elisa yavuze igihe hari hateye amapfa mu gihugu. Abisirayeli bari bageze ahantu abantu bajya abandi bantu, ariko umukozi w'Imana yuzuye muhemu yera aravuga ngo ejo nk'aya mango ikiro cy'ifi igogoroye kizogugwa shekeri imwe. Kandi iryo jambo ryagiye gukora icyo ryavuze. Nta n'umwe yarazi insobanuro y'ibyo bintu, nta n'umwe yarazi ukuntu bizogenda. Mbere wa mugabisha w'ingabo cyacegera c'umwami yace avuga ngo naho Imana yotobora amadirisha mu ijuru, ibyo ntago vyakunda, kubera nta nzira n'imwe yaboneka, kubera ibintu byari ko biraba muri icyo gihe byari biteye ubwoba, kugira ahantu umwami yavyumva akitanaburira ko impuzu ziwe zose. Ariko kubera ijambo Imana yarirekuye, muhemu y'iryo jambo yaragiye inyuma y'igisagara ijya kurondera abanyamibembe bane batawe, bahebwe, bamwe banyarucari babona mego nta nico bazigera bavamo. Imana abo nyene nibo yahagurukije irabakoresha kubera ryari jambo ryayo. Imana ntiyumve yikubita ku gatuza ivuga ngo eka ndiyo. Nukuri ko Imana niyo nyene, niyo Mana uriyo. Umuntu azohaguruka akagwanya ko Imana atariyo azoba ari umubeshi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo igipfu cya mbere ku isi, ikijuju cya mbere kivuga ngo Imana yibaho. Icyo ni igipfu rero cya mbere. Data wo mu ijuru yarahabaye. Ibaza abanyamibembe ijambo Imana yavuze. Niyo mpamvu ngaho Imana ivuga ati ninde yiyombuza gukora icyo nagabiye. Abanyamibembe nta n'umwe yaravyiteze. Niyo mpamvu umuririmbyi yarabiravye aravuga ngo sinzi uko bigenza, kandi by'ukuri ntago umuntu abazi ukuntu Imana ibigenza, ariko twarabonye Imana mu izina rya Yesu. Mu ncamake novuga ko twabonye ikiganza c'Imana. Merci.
sinzi nimba hari ikindi kintu ushobora gushikiriza mu kugira ngo turangize ikiganiro cyacu. So mu gushinga intahe turiko tuvuga ubukuru bw'Imana, turiko tuvuga gukora kwayo cyane, turiko turavuga Imana. Ubusanzwe Imana ntabwo itandukanye n'ijambo ryayo, ntabwo bitandukanye. Amen. Amen. Ndiko ndibuka jewe ku ruhande rw'iwanje, abariko batwumviriza bumvise yuko wowe yakubwiye ari mu kwezi kwa gatatu, je nanje yaciye ingendera ari mu kwezi kwa gatanu. Okay. Mu kwezi kwa gatanu Imana irangendera, ari mu cyumba cy'amasengesho, irangendera ijambo riri muri Yesaya 48 verset 7. Yesaya igice cya 48 ku murongo w'indwi. Ntabwo ushobora kwibagira ikintu Imana yakubwiye, nta na gato, ukigumiza ku mutima. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Yesaya 48 ku murongo waho w'indwi haravuga ngo bigizwe ubunyene si vya kera, hari uturungu tubiri kugeza uyu munsi ntiwigeze kuvyumva. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kuvyumva. Mu yandi majambo byari ibintu bishasha Imana igira ikore, ni ibintu ntigeze kubamwo jewe. Yego, no kuvyumva utigeze kumva. No kuvyumva sinigeze kuvyumva, kuko hari ukuntu wavuze ngo nta n'umutwaro ngo wo kuvuga ngo umugore ngo wari ufise, na jewe nta mutwaro w'umugabo nari mfise vraiment. Nari kunkorera Imana ntekanye, basi mu mahoro yuzuye. Igicapo canje mu bantu bariko baratwumviza, nsanzwe ndi mu worship. Nsanzwe ndi mu worship. Mu gicapo mba mfise mu kuworshipinga, mba numva umunezero wanje igihe ndiko ndaworshipinga, ari ukubona abantu bariko barabohoka, ari ukumva umuntu yaje ameze ukuntu yisanta ameze neza, ari ukubona umuntu yaje agwaye ashinga intahe turiko turatazira, numvise imbaraga z'Imana ndakira. Ivyo nivyo mba numva ari umunezero wanje. Rero nibwo buzima n'abandiko ndabaho, ndiko ndakorera Imana muri ubwo buryo, no kwigisha ijambo nyene muri eglise nyene impaya kayo, bwaba ari bwo buzima ndiko ndabaho. Apana ngo umutwaro ngo Mana nk'umugabo ngo harageze. Noba ndayibeshe. Iransanga irambwira ngo bigizwe vuba. Urashaka gukomeza? Kugira ngo woye kuvuga uteregana ari nsanzwe ndabizi. Urashaka kuntangurira? Bigizwe ubunyene si vya kera. Bigizwe ubunyene si vya kera. Iyo ni Imana ivugana nanje iciye mu ijambo ryayo. Kugeza uyu munsi. Kugeza uyu munsi. Wigeze kuvyumva. Kugeza uyu munsi ndiko ndavugana nawe. Wigeze kuvyumva. Kugira ngo woye kuvuga uti nari nsanzwe ndabizi. Kugira ngo woye kuvuga uti nari nsanzwe ndabizi. Jesus Christ. Imana impa iryo jambo ibicishije muri pasteur wanje. Ibicishije muri pasteur wanje. Turi mu masengesho aravuga ati umuworshipa wacu aze hano aca mu iryo jambo Imana yamuhaye. Nanje muri jewe kubera ko ntabwo nari mfise uwo mutwaro w'umugabo, ndavuga ati Jesus Christ, ibi bintu bigizwe vuba sekwa nibiki? Ibi bintu bigizwe vuba, muga numva ngize amatsiko yo kumva iryo jambo Imana impaye. Ivyo bintu bigizwe vuba nibiki? Muga nakira iryo jambo raryakirana ubugwaneza. Imana ubugombe bwawe aba ari bwo buba. Ivyo mbwiye bigizwe vuba ushaka bibi. Amen. Beneda, ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe nibwo bukuru. Ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe nibwo bwiza ku buzima bwawe. Icimana igushakako, icimana ikwimvira ko wewe nico ciza ku buzima bwawe cyane, ku buzima bwawe, kuruta wewe uko wokwiyumvirira wewe nyene, kuruta uko wewe wokwiyumvira ngo ngira njaha, ngira nkora ikintu nshaka kubiki. Icimana ikwiyumvira ko wewe iciko ushakako nico cukuri, kuko Imana ni rukundo, ntiyo kwifuriza ibibi, ntiyo kurongorera ahantu atariho. Ubugombe bw'Imana ahantu, ubugombe bw'Imana nibwo bukuru ku buzima bwawe. Imana imaze kumpa iryo jambo ndaryakirana ubugwaneza, ndaritegereza pe. Hari mu kwezi kwa gatanu
itariki yari imwe y'ukwezi kwa gatandatu 2010 na kangahe 2024 Umuco 2024 2024 itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu niho Imana yakangariza iryo jambo ndaririndirana ubugwaneza nitekaniye hama mbandanye gukorera Imana nyene ntumuje nta ruhagarara ndavuga ati ubugombe bwawe mwami bube ku buzima bwanje hama itariki nka 20 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024 nyine niho naca mpabwa prophecy ya mariage ya mariage ndavuga ati wow kumbe vya bintu ntigeze kumva vya bintu ntigeze kubona noye kuzovuga ngo ibintu nari nsanzwe ndabizi vyari ibi Imana yari kirambwira ya nca ndemezwa nahawe profesi ya mariage mu kwezi kumwe n'abantu babiri abavugishwa batandukanye kandi batabana umwe yava mu gisagara ca Bujumbura uwundi yari mu Kirundo bose bampa profesi ya mariage umwe rero acarambwira wewe ati mariage yawe iri mu kwezi kwa 12 canguma honye ndindira umugambi w'Imana kushika ku buzima bwanje rero uyu munsi tiko turavugana tiko tubwira Imana ivuga Imana ikora Imana isezerana igashitsa iyo niyo Mana tuvugira kandi niyo Mana dukorera kandi twarayibonye idukorera ibikomeye yarashikije ico yavuze nsozera ngira mpereze kuri iri jambo iri muri Yesaya igice ca 55 ku murongo waho w'icenda umutwe w'amajambo uravuga ngo ijambo ry'Imana twatangiye tuvuga ngo ic'Imana yavuze ijambo Imana yarekuye ku buzima bwawe ijambo ry'Imana yivugiye ijambo ry'Imana urashobora gusoma ku murongo w'icenda asoma mu izina rya Kristo Yesu amen mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi twavuze ngo ijambo ry'Imana iyo ni Imana yari kirivugira yonyene ni Imana yari kiravuga yari kirarekura ijambo irivuga ngo iravuga ngo mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu ushobora kuba ari ikintu ukeneye ukaraba ngo gishobora kuba kizoca hariya uwundi mwanya ukiyumvira ngo kizoca hariya ariko Imana iravuze ngo zaba zirya nzira zose witezemo wewe muri zirya nzira wewe wiyumvira wewe zirya nzira izo nzira wewe wiyumvira inzira z'Imana zitanguye izo nzira zawe n'ivyumviro vyanje vyitanguye ivyumviro vyanyu n'ivyumviro vyanje vyitanguye ivyumviro vyanyu mu yandi majambo n'ivyiyumviro vy'Imana ivyiyumviro Imana ikwiyumvirako wewe uriko uratwumviriza ivyiyumviro Imana ikwiyumvirako vyitanguye ivyiyumviro vyawe naho bihuriye n'ivyiyumviro wewe wiyumvirako wewe ubwawe ivyiyumviro vy'Imana vyitanguye ivyiyumviro vyawe ivyiyumviro vy'Imana biri hejuru cane y'ivyiyumviro vyawe umurongo w'icumi nk'uko imvura na sheregi nk'uko imvura na sheregi iyo n'Imana igikomeza kuvuga nk'uko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo bigatosa isi bigatuma imeza ikera igaha umubivyi imbuto nujya ikamuha ivyo kurya uko niko ijambo riva mu kanwa kanje rizomera niko ic'Imana yakubwiye wewe ukwiye kugifata uyu munsi niko ic'Imana yagusezeraniye wewe ukwiye kugishirako umutima ntirizogaruka ubusa ijambo Imana yakubwiye ntabwo rizogenda ngo rihere niko umuririmbyi yaririmbye ngo nta jambo Imana yavuze ngo rihere acarongera nagahibunguza ngo erega ni Imana rizoshitsa ivyo ngomba rizosozera ico naritumye
mukundwa uduteze amatwi, ushire umutima ku jambo ry'Imana, ushire umutima kuco Imana yavuganye nawe, ushire umutima kwisezerano Imana yagusezeranye. Asangwa Imana yaravuganye nawe, asangwa Imana yaravuganye nawe, nta kintu na kimwe kizobuza imigabo yayo gushika, nta kintu na kimwe kizotangira isezerano Imana yagusezeraniye, nta kintu na kimwe kizobuza gushika ivyo Imana yakuvuze. Amen. Ivyo turi abagabo bo kubishingira intara Cyane. mwarahezagiwe cyane. Amen. Urakoze cyane umukozi w'Imana n'imbeshaho Shaba ku ntahe nziza no kubw'ijambo ryiza. Bigaragara yuko by'ukuri twakurikiye iyerekwa ry'Imana. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ikurangiza nanje ndangiriza kuri aya magambo. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo itukira abacu ngo twiyobore nahamagariwe na muca mubyumva, nitukiri abacu ngo twiyobore, ahubwo twahamagariwe kuyoborwa. Iyo wemeye kuyoborwa, ngiye kurangiza ndagutumirira kwemera kuyoborwa. Ntiwemere kwiyobora asangwa uzi neza yuko wewe utakiri uwawe, uri uwa Kristo, ari Kristo ariho muri wewe. Niwemere Kristo akuyobore, kuko Kristo akuyoborera mu nzira nziza. Twaremeye aratuyobora, none uyu munsi turi ba papa na ba mama. Ni ukuvuga ngo ni ukuri biraryoshe cyane, tufise urugo rwiza, umuryango mwiza. Tubishimira Imana kubwo kumvira gusa ijambo Imana yavuze no kumvira ivy'Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo. Ivyo vyaduhaye gushika kw'isezerano, vyaduhaye gushika muri Kanani. Ukomere mukundwa wari kurumviriza ikiganiro, kandi ushikame, kandi ushira amanga, kandi ugume kw'isezerano Imana yagusezeraniye. Ijambo Imana yakubwiye nturikororere hasi, kuko nta jambo na rimwe ry'Imana rikorokera hasi. Ijambo ryose Imana ivuze irarikora. Mwarahezagiwe kandi cyane. Reka tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kumviriza iki kiganiro kugera mu mpera zaco. Murakoze cyane gose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.